Eko kweli sheri yo sheri nanje ngukumbuye yo we sheri nanje kuraba aje kunda naje nanje kuraba n'ukuri kw'Imana ego kweli Imana irabikoze duciye duhura ego kweli oya sheri ahubwiye gishasha gishasha ahubwo niwe wongera gishasha simboye ko mutaga oya birasanzwe ndakwinginze rimwe gusa nkoreka kubisusa wazaye mama we birasanzwe ega n'ibinini sheri n'ukuri birasanzwe kamara ko muvyibu je ndakomeye sheri n'ukuri ego kweli ndakomeye nanje rero ndakubona je ndakomeye nyene ndashima rero sheri je ndakubwira juraze ikintu je cyari kinzaye no kukuraba je hari ikintu nkeneye kandi haciye imyaka myinshi kuva nakabona nico ndaro kandi bambwira ngo ico kintu kandi kiba gifise umuti kandi ngo kiba gihambaye je numva ndagishaka sinzire ico kintu ko ki Regashe ndakubwiye ico kintu naco nzi muhira turatunze ibintu byinshi ni papayi cyashiriwe ho kibura Ekuri nabyo utunze navyisha imbere ni giki sino kivuga habwo reka ndakubwire mu gutwe ndabese sheri je ndatinya sida urazi abantu bari kwa muganga baragwa izo ngwara na coronavirus ahubwo reka no kunkora kuyona navyibagiye mbese da abantu bayigwaye ntibabaho imviriza sheri mbwi basi genuzane agafuko kizo wambaye n'agafuka munwa agafuko kikishe je n'agafuka munwa ivyo ndavyumvise ni rya mbere ndabizi nukuri oya reje ndatinya izo ngwara jewe oya agafuko ubwo nasuye no kunkorako nanavyibagiye corona ni rimwe gusa basi kugira ngende basinze kukazana basi rimwe gusa nkoreko basi nkoreko asherege ntazane gende neshiko oya gende basi kanyengo tseko yo Ndakwekera agafuka nakazanye saka urumva yoshe je nakazanye ngaka urabona ko hatabutse naje neza cyakuri ko agafuka je nagutumye jewe ayo utuzanira ingwara z'ivyaduka za shida za corona je namugwara naduhoneje oya je siravyemera shaje ayo mugasheri je none je ntiwantumye agafuka ugenda nubise basugenda nkubise no. No.